mwijuru bo bari barabonye yuko hari ikintu Satani yakoze bigatuma havuka ibiremwa bisa n'abantu atari abantu, bikavukira mu bantu, kuko murabizi muzosome nahabwiye mwitangura igice ca 6 guhera ku murongo wa mbere, murabona yuko ngo abantu bamaze kugwira, ngo abana b'Imana ngo barongora bamwe mu bo bitoranirije. Harya ahantu harerekana ikintu gikomeye no kwa Daniyeli, sinibuka neza ko ari igice ca 4 se nateguye nuko ari hagati y'igice ca 4 n'ca 3, haravuga ngo mu nzozi Nebukadineza yari yarose, Daniyeli karazimurotorera, vuga ngo bazorongorana, ngo ariko ngo ntibazofatana nk'uko icuma kidafatana n'ibumba. Nukuvuga harya hose byatwereka yuko hariho ibindi biremwa byaba mu bantu ariko atari abantu. Nico cyatumye rero Yesu mukuza kugira iki, kuducungura, yambara umubiri aza nk'umwana w'umuntu kugira ngo bize bikunde akurire mu bantu, hanyuma bize bikunde ibikorwa byose azobikora abikorane na kiremwa muntu, hanyuma azodupfira atubambirwe ku musaraba agaragara nk'umwana w'umuntu ariko ari Imana 100%. Yesu nabayezaga, naco gituma mubona n'amaraso y'ubwiwe ari ku musaraba, amaraso y'ubwanyuma yarakijije wa musoda, yaragize iki, yaramucumise, yarakira arahumuka ijisho. Kandi murabona n'ibimenyetso n'ibitangaza yakora byarerekana ko atari umuntu asanzwe. Naco gituma rero bene data, bige byose byabaye kugira ngo ducungurwe, kuko ijuru ryo ryamaze kubona ko Satani yamaze gutega undi umutego uteye ubwoba, ku buryo bw'uko hagiye habaho ubwami bwinshi bwagiye buza bugwanya ikiremwa muntu, gushika naho Kristo amaze kurira mu ijuru, impwemu yarakaza, hanyuma bagatangura kwica zirya ntumwa. Haryose bwari ubwami bwagumye bukora, kandi ubu bwami ntaho bwagiye, n'uyu munsi buriko burakora, kandi uyu munsi buriko bukora gwihishwa, buriko bukora ikintu giteye ubwoba abantu benshi batariko baratahura, abantu benshi batabona. Yesu adufashe kandi adutabare. Ni ibi biremwa rone ko ndababwira nti ibi rero biri ahantu hose, biri novuga mu bikorwa byose, mu mirimo yose, nukuvuga nivyo bifata ingingo. Hari imigwi y'abantu, murabona ko hari ibihugu byitwa bya rutura, murabona ko hari abantu bitwa abatunzi kw'isi karuhariwe, bafise amahinguriro akomeye, umunsi bariko bakora ibikorwa biteye ubwo, bamwe bakora amarobo yaje gusubirira abantu, abandi bariko bakora ibintu byinshi. Uraba bafise amalaboratoire ategura imiti itandukanye, harimo n'imiti iza konona ubuzima bw'abantu, hakabamwo n'amalaboratoire ategura ingwara, ategura ibiza, hanyuma ivyo biza bagaheza bakabirungika bakabitera mu bantu, mu nyuma akaba aribo basubira kugira iki, gusubira kuja kugira iki, kuzana ngo ni inkingo baje kubutera, ariko bagomba ukuntu bahindura completema ikiremwa muntu kugira ngo kibuko bagomba, umuntu asigara atakira umuntu, ahubwo gisigara ikintu cigikorano. Nico gituma mubona hagiye ibintu byinshi. Urabona nkubaheruka kubaza COVID-19, none mwoca mwaza COVID-19 yagiye he, yakirijwe niki? Ariko murabe intambara ya Ukraine n'Uburusiya bitanguye, COVID-19 umuti wayo warugize iki, warubonetse, kubera ko bobona ivyo bategura, baragenda ahantu bagaplanifya, bakavuga bati kugira ngo tuze turonke amaraso menshi, turonke amaraso menshi ameneka, reka tubikora uko, bagaca bateza intambara mu bihugu kanaka, canke bagateza inzara, canke bagateza ibiza. Bafise uburyo bwinshi babikoramo, kandi n'umugwi munini wagutse, n'abantu b'incabwenge, kuko nababwiye si biremwa muntu. Kandi abo bantu nubwo bigize abapolisi bisi, babikora nk'uko umengana urukundo canke n'impuhwe bafitiye kiremwa muntu, ariko nta rukundo bafitiye kiremwa muntu, kuko ahubwo bagomba kukirimbura bonyene, basigare bariho bagenzura isi uko bagomba nuko bakeneye. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Mwami Yesu, turaguhimbiye ko wemeye kuza kutucungura. Arakoze cyane. Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe. Bene ndata dusangira urugendo ruja mu ijuru, nongeye kugirirwa ubuntu n'Imana ko kugaruka kugira ngo tubananye tuganira ivyerekeye urugendo ruja mu ijuru.
uyu munsi rero nagomba ko tuganira ku mitego satani yateze kiremwa muntu, baba bamaze kwihana ndetse n'abatarihana, kuko uri kiremwa muntu ibyo tugomba kuganira birakuraba, kuko ni imitego watezwe, ni umutego natezwe, kugira ngo bikunde ntituze tubona Imana Yesu adufashe yongere adutabare. None imbere yuko mbandanya, reka nsenge. Nyakubahwa Mwami Imana Data wa twese uri mu ijuru, uragaheze ko gukora kono kubw'imbabazi zawe, ndakwinginze kano kanya ucuzubane nanje nyakubahwa muri kino gikorwa, untera iteka Mana, ntaba ari jewe ariko aba ari wowe wivugiranya ko usobanura ubwoko bwawe, uzobukoze bisikesha kubana natwe, ushobora kutugirira neza, ushobora kugira neza umuntu wese azokumviriza ayo majambo, uzobukoze mbisavye neza mu izina ry'umuntu w'umukundwa Yesu Kristo, amena. None rero bene data, dusangira urugendo ruja mu ijuru, nkuko nariko ndabivuga, hari imitego abantu b'Imana batezwe, hari imitego abagenzi baja mu ijuru batezwe, n'ivyo umunsi twagomba kurabira hamwe. Ariko imbere ko tubandanya turabire hamwe rino jambo ry'Imana dusanga mu Banyefeso 6 n'igice ca 6 ku murongo wa 12 murantunga. Dusoma uwo murongo umwe, ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Kuko abo tunigana taraba inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi y'isi y'umwijima, nimwe mumbiza ahantu ho mwijuru. Yesu nadufashe kandi adutabare. Bene data, dusangira urugendo ruja mu ijuru. By'ukuri murumva ibintu tunigana navyo si ibintu byoroshe, ni ibintu bisaba yuko umuntu haba hari urundi rugero agezeko. Tunigana n'ibidafise inyama n'amaraso, tunigana n'ibintu udashaka gukabakaba. Ariko nk'ivyo tunigana biri mice kubiri. Igice kimwe hariho ibyo tunigana biri mu buryo bw'impwemu, biri mu miyaga, ibyo tudashobora gufata cyangwa ngo tubonesha amaso yacu. Hakaba rero n'ibindi bisanzwe biba muri twebwe, biboneka nk'abantu, biboneka bisa na twebwe ariko atari abantu. Yesu adufashe adutabare. Naco gituma vyasaba ko ibi byose kugira ngo umuntu ashobore guhangana navyo yategerezwa kumenya amakuru, akamenya by'ukuri abo bahanganye, akamenya abo bagwana aba ari bo. Yesu adufashe kandi adutabare. Naco gituma burya bene data, Imana yacu yaduhaye uburenganzira n'umwidegemvyo wose, kuko sinyagitugu ntawe iyo brija ngo we gira ikinye. Wewe ico ubona gikwiye, ufise amahitamwo, ubona aho ushatse nihuja. Yesu adufashe kandi adutabare. Ushatse uratumbera ku Mana ukayigororokera, cyangwa ushatse ukabandanya wikorera nabi, hanyuma amaherezo akazoba gihenomu. Naco gituma mu byo tunigana n'ibintu tudashobora gufatisha iminwe. Hakabamwo rero n'ibindi rero tubana. Yesu adufashe kandi adutabare. None rero muri abo tunigana harimwo abo tubonesha amaso y'umubiri, hakabamwo n'abambaye imibiri nk'iyo twambaye. Yesu nabahezagire. Ni ukuvuga ibyo tubonesha amaso y'umubiri ni byo tubana navyo, bisa na twebwe abana b'abantu. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Ni naco gituma bene data, umwami Yesu Kristo aza kuducungura, nawe yambaye umubiri. Yashimye kugira iki? Kwambara umubiri nk'uko natwe abana b'abantu twambaye imibiri. Abantu benshi ntibaheza ngo bibaze kuri ico gikorwa catumye Yesu Kristo yambara umubiri kugira ngo bikunde aze gucungura umwana w'umuntu. None nk'uko nama nabibabwiye, burya ibintu byose byatanguye guhera aho umukiremwa muntu amaze kuremerwa. Satani akagira ishari, akagira inzigo yo kugomba kugira iki? Gukura ikiremwa muntu mu bwiza bw'Imana. Murabizi amayeri yakoresheje, ari nayo ariko arakoresha muri kino gihe yo kuza guhenda ikiremwa muntu, maze bava mu isezerano ry'Imana, baracumura, bakora ikizira. Hanyuma mbere Imana iraza itanga igihano. Niho mubona Imana yahavuye ivuga iti, hagati y'urubyaro rw'uyu mugore n'urwawe ndashize inyankane. Harya anye nama nagisiguye kino kintu, rino jambo Imana yari itanze isezerano ry'uko
kiremwa muntu azocungurwa. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Rero ikijya gihe nyene Satani nk'ikiremwa cabaye mu ijuru, cabanye n'Imana, kizi ubushobozi bw'Imana, kizi ko Imana yivuze itivuguruza, kandi kizi n'ubumana bw'Imana uko bumeze n'ukuntu babanye mu ijuru. Satani yaragize ati, yarabonye neza ati ko Imana ivuze ifise uburyo izobikora, ati nta mwana w'umuntu ashobora kuzoza gushitsa rino sezerano azoshobora kunesha, azoshobora kungwanya. Harya Satani we yaciye abona ati ivyo ari byo byose bija hose Imana itegerezwa kuzogira iki, kuzokwimanukira ubwayo yambaye ishusho y'umuntu. Satani yakiyegeye yarabibona, ariko bimuyobera uburyo bizogenda. Naco gituma haciye hatangura amayeri yuko hasukwa ibindi biremwa bisa n'abantu atari abantu. Ni naco gituma mubona mu ruvyaro rwa Adamu na Eva habayemwo uruvyaro rwa mbere habayemwo ikintu gikomeye kandi giteye ubwoba. Murabona Kayini yafashe mwene wabo Abeli aramwica, kandi urabona ikintu cyamuteye ishari nuko urabona bagiye gutanga ry'amaturo ry'amashikano gushikanira Imana yakiriye ivyande, yakiriye ivy'Abeli. Kandi harya abantu benshi ntibibaza impamvu Imana yoba yakiriye yashimye rya turo ryande ry'Abeli. Murabona rero uko byavuye birangira, umwe yahavuye agira ishari, kandi Imana amubwira ati none niwakora neza ntuzokwemerwa. Ntabwo byekunda ko akora neza, kuko hari ikindi hari irindi banga ryari ryishije inyuma yabirya. No kuvuga kwa Matayo igice ca 13 umurongo guhera ku murongo wa 24 gushika ku murongo wa 30 turabona ukuntu Yesu yari karaca umugani w'urwamfu n'uburo. No kuvuga rero kigiye gihe cyo ca Kayini na Abeli zari imbuto zibiri zitandukanye. Yesu adufashe kandi adutabare. Zari imbuto zibiri zitandukanye, ariko zibonekera mu maso y'abantu ko ari zimwe. No kuvuga gwari rwamfu n'uburo vyagize iki, vyatewe mu murima umwe, bimaze kuja mu murima umwe. Ni ukuvuga imbuto imwe imbuto yatewe n'Imana, indi iterwa na niki, iterwa na wa mubi ari we Satani. Ni ukuvuga ni wa mwansi yahengera abantu basinziriye, akaza kubiba iki, urwamfu mu buro, ariyo mbuto mbi, ari go ruvyaro rw'umugwanizi. None nahajye niko vyari bigenze. Rero ivyo vyarabandanije, ntivyaherenga aho. Urabona ko hageze igihe isi ikaja mu mugararizo, abantu ingeso zabo zikononekara. Murabizi gutinda Imana ivuga ati mpwemu wanje ntazokwamara nyinyurana n'umwana w'umuntu ari w'inyama n'amaraso. Mbere Imana igafata ingingo yo kurimbura ikiremwa muntu, kuko abantu bari bamaze kononekara ingeso. Kubera iki? Hari ibindi biremwa bye byamaze kuvukira muri bo. Muca mubona ukuntu byagenze musomye mw'Itanguriro igice ca 6 ukuntu ingeso z'abana abantu zononekaye. Muca mubona ry'amajambo ahari. Ni ukuvuga rero bige byose bigenda byerekana uburyo Satani yagiye ariko aragwanya igikorwa c'Imana, aragenda atega imitego kugira ngo bikunde ikiremwa muntu akikureho burundu, akirimbure. Vyagiye bigenda bikurikirana. Murabona guhera kuri ba Kayini basha tuduga kuri ba Nimurodi. Kuri ba Nimurodi murabona ko vyakomeye, akagira ahantu bashika kuco Bibiri tubwira ngo bubatse umunara w'Ibabeli kugira ngo bashike iy'Imana iba. Urya munara w'Ibabeli ngira mwarumvise batubwira muri Zimburi tumaze igihe twumviriza yuko atari inzu bubatse nk'uko abenshi baca bagisigura. Urya munara n'uyu munsi uracubakwa. Yesu nabazage n'uyu munsi uri kurubakwa. Gusa uburyo uri kurubakwa mu abantu benshi navyo batahura. Uburyo wubatswe mu gihe nico n'iki gihe uri kurubakwamwo, uko bariko bavuga amatafari cyangwa bakavuga ubudongo cyangwa bakavuga iki, si bitubona muri buno buryo dutahura ibikoresho dukoresha, ahubwo ni mu buryo bw'ubwenge. Bene data, kuko naganda babwire tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'impwe mu mbizano ho mu kirere n'abaganzi isi y'iki y'umwijima. No kuvuga rero n'ubu urya munara uri kurubakwa, nivyo
nivyo hanini mbere ngomba ko tuvugana ko muri iyi mitego satani yateze kiremwa muntu kugira ngo bikunde kwarimbura ikiremwa muntu burundu. Rero bene data iganiro kirashobora kugira ibice birenga kimwe kuko sinogikora rimwe icarimwe coba kirekire cotwara nk'amasaha hafi agomba gushika kuri 2, ariko tuzogenda turabikurikirana buke buke. Yesu nabahezagire. None rero guhera ico gihe bagumye bubaka novuga iyo systeme yabo, ubwo buryo bakora ni bwari uburyo bwo gushira hamwe ibikorwa byo kwica no kurimbura ikiremwa muntu kugira ngo hasigare novuga gwagwamfu. Nukuvuga ni nkuko umurimyi yogenda kabiba ugwamfu uburo, amaze kubiba ubura akabiba imbuto nziza, agaca haza uwundi mwansi wiwe agaca biba ugwamfu. Amaze kubiba ugwamfu rero murabizi ko bigoye gutandukanya. Iyo ugwamfu rumaze kuba gwinshi mu murima, egenda babwire ruca rurya iki, rurarya uburo. Ugwamfu iyo rugwiriye mu buro ntacu umurimyi yaheza ngo akureho, kandi ugwamfu rutarayangika by'ukuri rusa neza n'uburo. Kandi kindi ugwamfu mu abarimyi bo muca mubona n'ingoga, ugwamfu rurashamika cyane kurusha uburo. Kivuga ko ugwamfu ruragwira kurusha uburo. Naco catumye rero Imana umugambi yari yateguye ntiyawuhagaritse, yarawukomeje, kandi na Satani arabibona ko Imana yakomeje umugambi. Nico catumye inyuma y'umwuzure Imana imaze gutora Aburahamu, naho nyene Satani yagiye agwanya igikorwa c'Imana n'isezerano Imana yari yatanze, nkuko nagiye ndabivuga gushika mu gihe cyo muri Egiputa. Murabizi inama zakozwe kugira ngo abana b'abahungu bose bicwe, kandi nico cyuko abana b'abahungu bicwa n'ubu unye kiriho bose. Abana b'abahungu gusa nini bose ndaza kukibereka, tutagishikira umunsi tuzogishikira uyu munsi, tuzogishikira uwundi munsi. Ivyo byose byagiye bigenda bikurikirana gushika n'igihe Yesu avutse, gushika n'igihe Yesu amaze gupfa agahambwa, hanyuma akazuka akurira mu ijuru. Amaze kurira mu ijuru hama agatanga mpwemu yera. Amaze gutanga mpwemu yera, intumwa zigakwira ku isi, bakavuga ubutumwa bwiza guteba aho natwe ngabwa mu Burundi bwadushikiriye. Aho rero Satani ntiyahagaritse, kuko haciye havuka ibintu bikomeye byatumye uyu munsi abantu turi mu mitego itandukanye. None rero bene data, nagomba ko tuvugana mu bice bitandukanye Satani yagiye ategeramwo abagenzi baja mu ijuru. Satani yagiye ategeramwo kiremwa muntu kugira ngo bikunde aturimbure, kugira ngo bikunde abantu bahusha ijuru, abantu bame bazi ko bariko barakorera Yesu, ariko baramaze kuva mu murongo w'Imana kubera ibizira by'uburyo butandukanye Satani yagiye yinjiza buhoro buhoro. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. None rero mu mibereho no mu buzima bwa kiremwa muntu niho Satani yagiye adutegera, nubwo benshi iyo bariko barigisha inyigisho za Bibiliya ntibagomba kwinjira mu buzima tubayeho, bagomba gusigura gusa baca ko hejuru, ariko byasaba yuko tubimenya guhera mu buzima tubayeho, kuko bidufatira muri buno buzima tubayemo. Kandi ubuzima tubayemo iyo ubugiyemwo nabi bituma n'ijuru urihomba, ukazogwa muri Gehenomu. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. None rero bene data, dusangira urugendo ruja mu ijuru. Satani yagiye adutegera mu migwi myinshi mu buzima tubayemwo. Duhere mu buryo bwa politike. Satani yadutegeye, ico tuzogisigura. Mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi, mu bijanye n'indero, mvuze indero ni guhera mu mashure ndetse n'indero mu muryango, hama mu mico n'imigenzo by'ibihugu byacu, aho Satani yadutegeyeyo mu magara y'abantu. Tuve mu magara y'abantu tugasha tuza no mu bijanye n'ico twokwita iyobokamana. Mu bisata byose bigize ubuzima bw'abantu
bategeweyo, ni naho iki citwa umunara wa Babeli n'uyu munsi kiriko kirubakwa gihereye, kuko murabona yuko bene data hari muri no myaka hari amashirahamwe, murabona izi za ONU twangwejejwe ngo umutekano ku isi, murabona aya mashirahamwe ajejwe amagara y'abantu, izi za OMS n'ayandi mashirahamwe atandukanye, ndetse n'ibi bihugu vya rutura, tuvuzemwo Amerika, tukavugamwo Uburaya, tukavugamwo Ubufaransa, hakabaho Ubushinwa n'Uburusiya, cane cane vya bihugu bitanu bifise ico bita droit de veto. Ibi biza imbere y'ibindi vyose kuko ibi bifise ubudahangarwa bukomeye muri ibi bihugu vyo mw'isi. Twovuga ko ari nk'abo bapolisi b'isi baravuga rikijana, ico bateguye kiraba. Nico gituma bafise uburenganzira bwo gutegura intambara no guteza intambara mu mihinga itandukanye. Bafise novuga ubudahangarwa mw'isi, bashobora gutegura inzara. Ivyo vyose tuzobishikako, bashobora gutegura inzara igatera ariyo bateguye. Naco gituma mubona baciye muri vyinshi, bakadukorera vyinshi, isi zacu turimo igahumana, kugira ngo bikunde umwanya wose bagomvye bashobora guteza ikibazo kanaka. Bashobora no gutegura ibiza kanaka bikaza bigatera kandi bikamara abantu, kugira ngo bikunde ico bateguye bobo gikunde. Ivyo vyose nivyo tuzoza kuganira ko, vyose tuzoza kuvuga. Ihangiro rya mbere ni kugira ngo bamanuze Imana, kugira ngo umugambi w'Imana yaremeye umuntu upfe, bahinyuze Imana, biboneke yuko nabo bashoboye. Ikigira kabiri nukuza guhumanya umwana w'umuntu aze yisange yahomvye ijuru, kugira ngo igikorwa Yesu yakoze gipfa ubusa. Ikigira gatatu ni kugira ngo baronke ibitambo vyinshi, hameneke amaraso menshi, kugira ngo ikuzimu bagume baronka amaraso bakoresha, kuko ibikorwa vyabo kugira ngo biranguke nuko baba baronse amaraso. Yesu adufashe kandi adutabare cane. Rero ibi bikorwa nabwiye bikorerwa muri iyi migwi yose, kukuntu twagiye dufatwa, nukuvuga burya bene data kiremwa muntu aracunzwe ku rwego rwo hejuru. Kiremwa muntu, ibikorwa byose vya kiremwa muntu nta mwidegemvyo bifise. Kiremwa muntu turi nkaho umenga turi mu gasho. Mvuze nti turi nkaho umenga turi mu gasho, nukuvuga buri gikorwa cyose dukora kirisiriveye. Ubu murabona iterambere ryarabaye ryinshi, dufise amatelefone, dufise ibikoresho hirya no hino dukoresha, bisaba yuko haba ama connection canke bisaba ko habaho novuga guhura kw'ibikoresho tuba dufise n'amasatelite, n'ibikoresho vy'amasatelite baba barashize hejuru, bigaca mu muyaga mu buryo vy'ukuri budatahuritse, atari umuntu yavyize adashobora gutahura. Bigatuma rero na telefone tuba dutunze nubwo yobijimije igumi igiziki, yobo bafise ukuntu baba barabikoze ku buryo bw'uko ushobora kuba wayijimije mugabo hakaba hariho amaparti amwe muri yo aguma fonctiona hamwe, bobo ico bashatse cose bashaka kukironka, nimba ari amajwi canke n'amasanamu yawe aho uburi bakagira iki bakayironka kira. Noneho murabona bo ikibaye cose dushira kuri stati, turapostinga ibintu aho kuri YouTube, ibintu dushirako ikintu, kuvuga ibi byose vyaje nka surveillance. Bobo bintu kuvuga ivyo biremwa biremwa navuze, aba bantu bigize abapolisi bisi, kuko s'abantu ni biremwa, ni vya biremwa n'abakozi Satani yasutse. Bene data, nkiraho nyene murabona Kristo mu kuza gucungura kiremwa muntu nta kintu nagicishijemwo, yaje yambaye umubiri kugira ngo aze gucungura abari mu mubiri. Rero ahantu abantu benshi ntibiyumvira igituma Yesu ataje mu bundi buryo. Kubera iki yashimye kwambara umubiri kandi agaca mu muryango, agaca mu rugo kwa Yosefu na Mariya? Kubera iki yemeye kwiha umubiri akaza asa natwe? Nukuvuga mwijuru bobo barabona impamvu, barabona igituma, barabona uburyo mwisi ikiremwa muntu cinjiriwe n'ibindi biremwa bisa n'abantu atari abantu, bica bituma haba umugambi wo gucungura iki umwana w'umuntu. Imana yonyene iciriyizira
ubwayo yambara umubiri w'umuntu irazivukira muri twebwe abana b'abantu. Burya Yesu Kristo yabayeho mu isi ari umuntu aboneka nka twebwe abana b'abantu, ariko muri we yari Imana 100%, kuko murabizi ko jambo yamyeho kandi jambo yamye ari Imana. Ni ukuvuga yari Imana 100% kandi yari yambaye umubiri w'umuntu 100%. Murumva ivyo bintu uriko uravyumva umenga ntibitahuritse, ariko hari impamvu. Kandi mugiye kuraba urabona Yesu avuka nta mibonano mpuzabitsina yabayeho hagati ya Mariya na Yosefu, kuko Yosefu yabwiwe yuko atotinya gutwara umugore we Mariya kuko inda yibungenze ari yamuhemuye, kandi Mariya nawe aza kwibungenga imbanyi ya Yesu ntawe yigeze yumva agira iki amutera iyo mbanyi. We yisanze yumva inda yakuze, yumva umwana yikina mu nda atazi uburyo byagenzemwo. Ni ukuvuga iki? Yesu yaraje yiha umubiri kubw'ubumana bwe yari afise, yiha umubiri mu nda yande ya Mariya, hamara avuka afise papa na mama mu buryo bugaragara abantu bose babonekera amaso, kuko murabizi ko n'igihe yaba ari karigisha muri bamubwira ngo none urya si wa muhungu mwene naka. Ni ukuvuga iki? Mu buryo bugaragara, mu buryo bw'umubiri yari umuhungu wande wa Yosefu na Mariya, ariko Bibiliya tubwira uburyo byagenze. Turabizi abemera Kristo, murabizi neza yuko nta ruhara Yosefu yagize kugira ngo Yesu avuke, kiretse ko yari iki? Yari umurezi wiwe. Mariya ni wafise uruhara kuko Mariya nawe yaramwibungenze, ariko nawe nyene ntazi uburyo birashoboka akaba atazi n'itarike iyo mbanya yisamiye, kuko bwari ubundi bushobozi. Naco gituma rero ubwo buryo Yesu Kristo yajemwo gucungura abantu mwijuru, bo bari barabonye yuko hari igintu Satani yakoze bigatuma havuka ibiremwa bisa n'abantu atari abantu, bikavukira mu bantu. Kuko murabizi, muzosome nahabwiye mwitangura igice ca 6 guhera ku murongo wa mbere, murabona yuko ngo abantu bamaze kugwira, ngo abana b'Imana ngo barongora bamwe mu bo bitoranirije. Harya ahantu harerekana ikintu gikomeye no kwa Daniyeli. Sinibuka neza ko ari igice ca 4 se nateguye nuko ari hagati y'igice ca 4 n'ca 3, haravuga ngo mu nzozi Nebukadineza yari yarose, Daniyeli yari karazimurotorera, vuga ngo bazorongorana, ngo ariko ngo ntibazofatana nk'uko icuma kidafatana n'ibumba. Ni ukuvuga harya hose byatwereka yuko hariho ibindi biremwa byaba mu bantu ariko atari abantu. Nico cyatumye rero Yesu mukuza kugira iki? Kuducungura, yambara umubiri aza nk'umwana w'umuntu kugira ngo bize bikunde akurire mu bantu, hanyuma bize bikunde ibikorwa byose azobikora abikorane na kiremwa muntu, hanyuma azodupfira atubambirwe ku musaraba agaragara nk'umwana w'umuntu, ariko ari Imana 100%. Yesu nabayizagire. Naco gituma mubona n'amaraso y'ubwiwe ari ku musaraba, amaraso y'ubwanyuma yarakijije wa musoda yaragize iki? Yaramucumise, yarakira arahumuka ijisho. Kandi murabona n'ibimenyetso n'ibitangaza yakora byarerekana ko atari umuntu asanzwe. Naco gituma rero bene data, bige byose byabaye kugira ngo ducungurwe, kuko ijuru ryo ryari ryamaze kubona ko Satani yamaze gutega undi umutego uteye ubwoba, ku buryo bw'uko hagiye habaho ubwami bwinshi bwagiye buza bugwanya ikiremwa muntu, gushika naho Kristo amaze kurira mu ijuru, impwemu yarakaza, hanyuma bagatangura kwica zirya ntumwa. Haryose bwari ubwami bwagumye bukora, kandi ubu bwami ntaho bwagiye. N'uyu munsi buriko burakora, kandi uyu munsi buriko bukora rwihishwa, buriko bukora ikintu giteye ubwoba abantu benshi batariko baratahura, abantu benshi batabona. Yesu adufashe kandi adutabare. Ni ibi biremwa rero ko ndababwira nti ibi rero biri ahantu hose, biri novuga mu bikorwa byose, mu mirimo yose. Ni ukuvuga nivyo bifata ingingo. Hari imigwi y'abantu
murabona ko hari ibihugu vyitwa vya rutura, murabona ko hari abantu bitwa abatunzi kw'isi karuhariwe bafise amahinguriro akomeye umunsi bariko bakora ibikorwa biteye ubwo, bamwe bakora amarobo yaje gusubirira abantu, abandi bariko bakora ibintu vyinshi. Uraba bafise amalaboratoire ategura imiti itandukanye, harimo n'imiti iza konona ubuzima bw'abantu, hakabamwo n'amalaboratoire ategura ingwara, ategura ibiza, hanyuma ivyo biza bagaheza bakabirungika bakabitera mu bantu, mu nyuma akaba aribo basubira gusubira kuja kugira iki, kuzana ngo ni inkingo baje kubutera, ariko bagomba ukuntu bahindura completema ikiremwa muntu kugira ngo kibe uko bagomba, umuntu asigara atakira umuntu ahubwo gisigara ikintu cigikorano. Nico gituma mubona hagiye ibintu vyinshi. Murabona nkubaheruka kubaza COVID-19, none mwoca mwaza COVID-19 yagiye he, yakijijwe niki? Ariko murabe intambara ya Ukraine n'Uburusiya bitanguye, COVID-19 umuti wayo warugize iki, warubonetse, kubera ko bobona ivyo bategura, baragenda ahantu bagaplanifya bakavuga bati kugira ngo tuze turonke amaraso menshi ameneka, reka tubikora uko, bagaca bateza intambara mu bihugu kanaka, canke bagateza inzara, canke bagateza ibiza. Bafise uburyo bwinshi babikoramo, kandi n'umugwi munini wagutse n'abantu b'incabwenge, kuko nababwiye si biremwa muntu. Kandi abo bantu nubwo bigize abapolisi bisi babikora nk'uko umenga ni urukundo canke n'impuhwe bafitiye kiremwa muntu, ariko nta rukundo bafitiye kiremwa muntu, kuko ahubwo bagomba kukirimbura bonyene basigare bariho bagenzura isi uko bagomba nuko bakeneye. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. None rero twavuze ibisata bitari bike bakoreramwo, reka twinjire mu kijanye na politike mbere aba arico duhera ko. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Murabona duherenga muri Afrika iwacu canke ndetse n'ahandi, murabona ubwa mbere na mbere hari ibintu vyagiye bikorwa bitangaje kandi biteye ubwoba. Ikintu ca mbere aba bantu bibiremwa vyabanje gukora, no kuvuga byabanje gukura ikintu citwa intwaro ya cami. Bamaze gukura intwaro ya cami baca bazana intwaro yitwa iyamagaburanyama, nayo ni intwaro yitwa irimo ikintu citwa demokrasi. Uri kurakiraba uwomenga ni ikintu ciza. Demokrasi urumva umenga n'ubwigenge ku muntu wari we wese, uvuga ico ushaka, ukora ico ushaka, wigenge muri kicanke kiriya. Ariko rero harimo umutego ukomeye muri ubwo bwigenge. Ubwo bwigenge umenga bwaje kuzana amahoro, ko bobe ico bakora babanza kugira bakora ikintu, babanza guteza intambara. Bamaze guteza intambara rero nibo baca beza bakazana ikintu citwa kanaka. Kono intambara zagiye ziraba, haraba intambara ya mbere y'isi, haraba intambara ya kabiri y'isi. Ivyo byose byagiba bifise ico bigamije, kuko inzo ntambara nyinshi zagiye kuzahabaye kugira ngo zibanze zikure ubwami bwari buhari, na cyane cyane muri bihugu byacu byo muri Afrika ndetse n'ahandi. Rero ni kuvuga rero bamaze kuzana politike ishingiye kuri demokrasi. Iyo demokrasi rero yaciye ibamwo ikindi kintu gikomeye kandi kibi, ni kuvuga hacahabamwo ikitwa amacakubiri y'amoko, bacanishamwo abantu. Bamaze gucanishamwo abantu, ni kuvuga hacahama indyane, akagutumvikana, kama ubwicanyi, kugira ngo ya maraso bakeneye aguma aseseka. Muri ivyo rero hacabamwo n'indyane n'amacakubiri y'imigambwe, ko hacagwizwa icitwa reparti politique, imigambwe myinshi. Ni kuvuga rero utavuga rumwe n'uwundi amuronsa kabero aramwica, kandi ivyo bica bihera hasi gushika hejuru, ugasanga abo hasi barankana, ariko abo hejuru bobo baba bazi ivyo bariko barakora, ko bo baba bari mu mukino umwe, baba bazi ico baba bagamije. Rero icambere haciye haba muri ico citwa demokrasi, habayemwo amacakubiri y'amoko, habamwo amacakubiri y'imigambwe, habamwo amacakubiri y'intara, habamwo amacakubiri y'urukoba. Ni kuvuga ivyo byose rero bica bituma rero abantu bama mu ndyane, kandi ivyo byose biza birondera iki kiremwa muntu, kuko ivyo biremwa vyovyo nta kindi biba bijejwe, kuko no mwiyo migambwe nivyo bica bidomina, bikaza bigatanga amaregrema, ndetse imwe n'iyindi ugasanga nivyo bigize iki binayishinga kugira ngo bikunde vyifatire neza kiremwa muntu. Rero muri politike twarinjiriwe n'ivyo nababwiye, bihiga kiremwa muntu. Nta wundi urumva, waba uri umukizwa, waba uri umupagani, ukaburi kiremwa muntu pire utari ca kiremwa. No kuvuga navyo twagiye tubabwira ukuntu bivuka. No kuvuga ibi birakuraba. Yesu adufashe kandi adutabare. No kuvuga rero
mw'ico gihe rero bene data muri politike mw'ubwo bwigenge nyene nahaciye hazamwo n'iki kintu bita amadroit atandukanye, droit des femmes, droit des enfants, aho nukuvuga ibintu bitandukanye, ubwigenge bw'abana bariya, haca hazamwo n'iki cyo kunganisha ibitsina, ngo umugabo angane n'umugore, aho ngo umwana afise ubwigenge ubu n'ubu. Ego uriko uravyumviriza womenga ni terambere, womenga ni ibintu vyiza, ariko hishijemo ikintu gikomeye cyaje kuzotuma ubwoko bw'Imana abantu ikiremwa muntu yaremye kirimbuka kigaherengetera. Icambere hamaze kuba ubwigenge bw'umukenyezi. Umukenyezi avuga ko agomba kungana n'umugabo, nahamubona haciye haduka kuko nta kintu bapangira ubusobo bakora ubusobo baba babipanze, nahaciye hazi ico kuvuga ngo muvyare bake mushoboye kurera. Ntabwo umugore yoguma aruha, avyaye 3, 4, 5, 6 araruha, mbere niwe ahaziga ubuzima akagira iki agapfa. Ariko ndababaza kuri basokuru ko bavyara ubwo none burya niho impfu zoba zari nyinshi kurusha uyu munsi? Mbega hoho niho ubukene bwoba bwari bwinshi kurusha uyu munsi? Niho abantu bari babayeho nabi kurusha uyu munsi? Hibambewe. Ahubwo tugiye kubiraba dusanga uyu munsi ariho tubaye mu buzima bubi, mu buzima bugoye, mu buzima budutamisha kurusha mu minsi iheze. Kandi duce dusanga iki gihe ariho hari impfu nyinshi, tuza gusanga uyu munsi abantu bataramba, bapfa bakenyutse kubera uburyo tubayeho, mu byo turya, mu byo dukora, mu buzima tubayeho mu buryo bwo gutama kurusha mbere kwa basokuru batwitangiye imbere. Kandi bobo ibi vy'iterambere turimo batari byo barimo, kuko hari byinshi twebwe uyu munsi tubamwe mu byo turya, mu byo tunywa, mu byo tugira iki, bica biza kugira iki kutwonona. Rero muri iki cyare droit, muri agateka k'umukenyezi hacabamwe ivyo byo kuvyara bake ashoboye kurera, arahazamwe ibi vy'amasezariyene n'iki, hama akavamwe ivya planning familiale, byo kubika ibitereko n'ibindi. Ivyo byose rero ugacuba umugambo bwa mbere ukura ukiremwa muntu ku Mana, ikigira kabiri bigatuma maze bubahugwa mu bwicanyi, bakamenyera kwica, bakica abana bakiri bato bakabicira mu nda. Ikindi n'ubusambanyi buca bugwira, kuko wamaze nimba yubukishije igitereko canke yagize ikindi kintu kanaka, kuja gusambana ko umugabo we ntazobimenya biroroshe, ni ibintu bisanzwe. No kuvuga rero bwa mbere no gukura abantu ku Mana, hama kubaroha mu vyaha, kwamenyereza kwica, hanyuma no kuronka amaraso menshi aseseka yakiremwa muntu, kugira ngo bobo ibikorwa vyabo bitere bibandanya. Aho ni kuri kijanye n'ubwigenge cyazananye muri iki cande ca demokrasi. Murabona mu mareta, muri politike y'isi, umuntu wese, nta muntu ashobora gutwara adakwirikije regrema, adakwirikije ivyo abantu baba bagomba, adakwirikije ivyo abantu baba bashaka, atari mu kwaha kwabo ntibikunda. Naha mubona hagiye haraba amakudeta menshi mu bihugu bitandukanye, cyane cyane ngaha muri Afrika. Kandi mw'ico gihe atari igihugu bashatse ntigishobora gutera imbere, kuko niyo politike yabo, nivyo bagomba yuko abantu bama bakenye, bama babatega amashi. Nico gituma mubona amareta yo mu bihugu byacu bikenye usanga bayahaye ingurane, bakabaha ingurane kanaka, kandi bakabikora umengana urukundo, mbere bakatanga n'imfashanyo. Ariko izo mfashanyo inyuma zirimo ikinyoma n'uburyarya bukomeye, uko baca bagaruka bagateza intambara kanaka, cyangwa bakora ikindi kintu, bagaca batwara ubutare n'ubundi butunzi bwo mu gihugu kanaka bashatse, bagaca babijana, bigaca bihindukira, akaba ari byo bibateza imbere. None rero bene data, igihe turimwo si ico gufina, si ico kuguma dusinziriye. Birasaba yuko umuntu wese yikangura, Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Rero muri iki gihe rero nta muntu ashobora gutwara atari mu kwaha kw'aba bantu, kw'iyi migwi. Nta muntu ashobora gukora igikorwa na kimwe iyi migwi itamwe. Nico gituma nta n'umuhinga ashobora gutora ikintu. Aba bantu, ibihugu twavuze bifise kino cyitwa droit de veto, batabishize ku mukono ntibishoboka, ntivyemerwa. Ibyakoze byose bipfishwa ubusa, niyo byoba bibaye ukuri, ahubwo mbere aca yicwa. Kandi na leta barimwo baca bayifatira ibihano. Kubera iki? Bobo bafise ukuntu babiteguye, ukuntu bagomba kugenza kiremwa muntu ku bwenge no ku ruyere. Ariko ico bashobora kwemerera
kiremwa muntu gukora, baramwemera gukora ibiyovyabwenge kuko bazi ivyo byo niyabifata bizoheza bikamuhindanya, bikamwica, bikamwononera amagara. Nico gituma mubona muri bino bihugu vyacu n'ama industry agwiriye, muzosanga arayahingura ibintu abantu banwa kenshi biboreza, nivyo usanga twemererwa gukora. Naho nyene produit zizojamwo zituma bibikwa, ugasanga zitangwa na babandi kuko abazi ivyo bazishizemo bizotumwa kiremwa muntu yomaze imyaka 100 bayimanura ku buryo bw'uko azokwisanga uramvye afita imyaka 50. Genda murabe ngaha mu gihugu cacu uyu munsi usanga umusore n'umutama, usanga umutama ari wakomeye, ugasanga abantu barabubuye amatama kubera ibintu bariko baragira iki, bariko baranwa kuko ari byo bobo baba bashaka. Abo bantu nivyo bakeneye, ivyo biremwa nivyo bikeneye kugira ngo bikunde birimbure kiremwa muntu. Rero bene data, iki gice ca mbere ndakigeze ngaha, nzogaruka mbandanya igice gikurikira tuvuga ku bindi bisata, ariko mumenye kuri ivya politike simvuze ko byinshi kuko byose bigenda rukurikirane, bigenda byinjiranamwo, tuzobigarukamwo ndiko ndavuga mu ico mu bindi bisata, haba mu burimyi, haba mu bworozi, haba mu magara y'abantu, byose tuzogenda tubiganirako. Ariko mumenye ibi byose nibirondera umugeni wa Kristo, ko atoja mu ijuru, nibirondera kiremwa muntu ko corimbuka. Naco gituma abantu turakwiye kwikangura, kandi mu gihe bikimeze uku, nagira ndababwire nta gihugu na kimwe cyo muri Afrika kizigera gitera imbere kiretse abazo bamaze kugira iki, guhumuka, bakabona bino bintu, bakamenya ivyo ari byo, kuko twafashwe mu mpande zose gushika naho isi ndimwa ihumanywa kubera amaproduit chimique abanyene ibi biremwa vyateguye kugira ngo tuze twame tubategera amashi. Araha mubona nakibabwiye, muza mwumva bavuze ngo dutanze imfashanyo ku bihugu ibi nibi, ariko iyo mfashanyo itanzwe ugasanga n'uburyarya ni kinyoma, bobo bazi ukuntu bazoca baza bakayivyisubiza ibirenze incuri 100. Yesu adufashe kandi adutabari. Ibiganiro rero tubikora ubwa mbere kugira ngo mumenye abo tunigana bari bo, mumenye abo turiko turagwana bari bo, hanyuma abantu bikangure, hanyuma tumaze kwikangura tumenye igihe tugezemo, tumenye nico gukora. Yesu adufashe kandi adutabare. Tuzosubira mu gice gikurikira. Umwami Yesu Kristo mutanga ubugingo bw'amahoro n'umunezero bihe bidashira niyabigomba. Yesu adufashe kandi adutabare. Umwami w'abami Yesu Kristo, urakoze, ndagushimiye kandi agukengurukiye. Bisigashirika kubana nanje, ushika kubana n'abazokumviriza no majambo uzobukoze mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Isi cyo mubaza nshobora kwakura kuri izi nimero zikurikira: 6 4 ubusa 9 ubusa 3 6 5. Kubari hanze y'igihugu tambutsa agamenyetso go guteranya 2 5 7. Yesu abaheza. Ijwi tusemerera.